impanuro notanga haba ku bantu bariko baritegura cyangwa bari muri relation nk'iyo twe twaciyemwo, nibaza yuko icambere na mbere nuko uwo muntu muba muvyumva kumwe, muba mushobora gutahurana mu bintu byose. Hama nsa nuhanura nkeburira akagohe ku bantu bose ejo canke hirya ejo bashobora kuja muri relation y'ukubaka, haba gutahurana kwanza, kavuga ati jewe uyu muntu ndamuzi uku, akoze iki, no mufata gute, no mwakira gute, ukareka gukurikira amajambo y'abantu. Ugiye mu rukundo ni personnel, hagiyemo wa gatatu ahubwo aza gusambura. Nibaza yuko habaye akantu katagendeka neza, ikintu ca mbere gihari n'ikiyago, no kwicari ku muntu uyu nyene ukavuga ati mbe iki kintu kubera ugikoze uku ho biki kugira iki kintu ntikize gisubire, apana kwihuta kuja guhanuza. Hanze mwicarane hasi, amaguru mu base mu mazi, mugani wumve reyerma yuko ico kintu cahabaye yuko kitosubira. Kifashe indi ntumbero yo gusubira, niho woshobora guhanuza. Cambere guhanuza umuvyeyi. Mugabe mbere yuko uja guhanuza umuvyeyi, nuko mwebwe nyene babiri mwabanje kwicarana, mukaganira ico kintu, mukagihuriza hamwe. Kigiye kwanka niko kukijana mu bavyeyi. Mu bavyeyi chance uraheze ukitora sentare. Ni ya ma divorce acaza, ni vya bintu byose bica biza bicafuza urugo rwanyu, mwebwe babiri nyene mwo vyihereje. Rero sa nkuheraheza novuga yuko ni kiyago, nuguhana ikiyago hagati yanyu. Ikiyago kiratuma ibintu byose bigenda neza, kuko urugo rutayaga ntirutera imbere. Jewe ikiba mu nzi wanje ninaza ukiyagira uwo hanze, nta kiyagiye uwo twubakanye, niko bizoguma byirundarunda mu mavi expose. Uco usanga urugo rurasambutse ku bugugu bw'umwe hagati ya jewe n'uwo twubakanye. Rero ikintu ca mbere novuga nuko hoba guhanurana, hakaba deba hagati yanyu. Nanje notanga d'abord urugo rwiza rutangwa n'Imana. Icambere nuko les femmes baba bakwiye gusenga, no gusenga, kuko iyo udafashe d'abord mind yawe ikaba pose, kuko ugiye mu byo gushuha ugashuha usanga uhuye n'uwo umaranye 2 mois kwezi, ivyo ubonesha amaso yawe gutyo ngaha, d'abord umuntu umenye kwezi nturamumenya. Ikindi naco nuko n'umuntu mutarabana ntumumenya neza. Haro n'umuntu mushaka kubona ugasanga ntari ico utazi. Urafata umwanya wo kumwiga ukamuraba, umuntu ntashoka yiyerekana aho nyene immediatement, akaza twenga cibaza yuko bizukama ari kutwenga. Umuntu haragera igihe agashavura, dufise mood swings twese. Umuntu no musashavuye, ejo araryohewe, ejo nta mahera afise, arababaye, arasukuna cahinduka, ejo arayafise, arasukuna cayifata, abantu bifata gutandukanye. Nugufata umwanya ugasenga d'abord, Imana ikagucira inzira, Imana ikakwereka inzira. Ca kabiri no kubanza ukiyumva eske ukishira muri kiye kibanza ati naka turabana, eske turabana, nzoshobora gutoreha uko ameze, les défauts uko ameze, nzoshobora kubana nawe. Ica gatatu ukiyumva eske ndamukunda, kuko biraryoshe kubona umuntu ubyutse mu gitondo uramubonye ko ati bonjour meze neza, niko ndakomeye, pana mubonye utangura gushishwa. Uwo muntu bamwe banyita mukunda. Sinibaza yuko urukundo ari rwa vrai
rukomeye ruko mu myaka 5 ruzoba rwaheze haba hari ikintu ukunda ntaba ari umuntu ubukunda ukwanze ko invest ndamukunda kuko umuntu umukunda uzoshaka kwihanganira ivyo byose uzoshaka kwihanganira uno munsi ntakaza afise uno munsi ntama yarafise uno munsi hari icabuze yahora mpa uno munsi arashavuye canke hari akantu kabi yakoze bitangura gushavura ikindi naco nuko ikiyago nyene kiyago uko ntivyama biryoshe mu rugo nibaza yuko ntazibana zidasekanye mahembe hari akantu ushobora kuvuga uko nyene tiyumviriye yuko ubabaje uwo mubana uwo muri kumwe tureke n'ababana n'abantu muri abagenzi hari ikintu ushobora gukora kuvuga kibi canke gukora kibi tabizi ko babaje uwo muri kumwe ugikoreye ngaho no kubanza kabapoze abagore kenshi bakunda guca bahora bimaze kuba kimwe 2 3 4 bingahe 10 agaca bizanira rimwe rero agaca bibomoka mugabo abagabo kenshi ico turakibashimira barabona abantu ababaye umunsi urahera bakaruka kurikira ugatatu kaza yari pose ati burya rero hari ikintu bankoreye hari iki kintu kitagishima mugabo abagore atacigumijemo kenshi usanga atakivugiraho nyene usanga kenshi ashaka kwivugiraho nyene ati oya rero ibi nibi usigaye imeze uku aho gufata umwanya ukayaga surtout izo kazi zakunda gushika ku bantu baba batakiri babiri afise abana babiri canke bangahe abana barobserva hajya kenshi abana barobserva bakaraba ati mama ameze uku kandi plus akobserva umwana amaze gukura sintana kimaze kubwira kuko azobazi yuko ico umubwiye azoshaka kwivugiraho nyene azoshaka kubijana hanze uko nyene kandi abavyeyi umugabo n'umugore bamaze kuvyara ni ivyitegererezo by'abana babo abana babigira ko vyose surtout bakiri batoyi cyane atawundi muntu bashaka kubona hajya hanze bagifise imyaka 3 4 5 n'abantu observa turetse gukundana ikiyago gusenga Imana hama ugashobora kumviriza uwo mu wakanye partner wawe kumviriza hari igihe mushobora kugira ikibazo akakubwira ati je iki sinagishimye iki niki kugenda nkuko ntabishaka nawo gacujago te nari yakiriya nanje sitagishimye tinone go shaka tubigenze gute ndabigenze go shaka amajambo haba hakwiye kubaho umwe canke mwese ugafatanya umwanya wo kumviriza kandi wo kwiga ko kwico kibazo pana gushoka wishura no nimwe usanga bikumara bijana kwa parent mahene ngo nahene muze muduhanure burya bimeze kunabi ingwani iba yahabaye kenshi mwamugize ngo muri mu kiyago yego ngo muko murayaga me no gufata umwanya wo kwiyumvira ukamwumviriza ukumviriza ikibazo afise kandi afise impamvu yiyumvira kuko ntimiyumvira sho kimwe mwavukiye atandukanye miyumvira gutandukanye mwakuriye hatandukanye no gufata umwanya wo kwiyumvira gufata umwanya wo kumwumviriza komisa mugatora solution nibaza yuko bindi bishika hano kure haba ari umwe atashoboye kumviriza uyundi ou bien afise raison zitandukanye hama ibyo bintu byose ashoboye kuvuga nibaza ko bishaka kuba kotihe no gusenga Imana mukirukana impemu mbi mu rugo rwanyu umugore mwiza nabo bakirugo guyo mu gusenga amavi agashira hasi agasenga kuko abagore n'abantu babita amaboko igihumbi wiyumvira ibintu 20 carimwe ukora ibintu bitandukanye carimwe umugabo mugafashanya mukayaga ati jewe iki inye mfasha ngaha ndaremewe gerageza ufasha nivyo